Everton yakinye, Bournemouth yakinye. Ariko match nabonye abantu benshi bari barindiriye ya mbere yatanguye saa 3:30 ni Chelsea kuri Stamford Bridge bari bakiye equipe yitwa Leeds. Biranka Chelsea bona ibitsindo bibiri ariko bava inyuma barayishura. Ariko tabeje niyo match twari turindiriye. Saa 3:30 nagize ngo ni kuzabaye. Uye saa 3:30 match yari yarindiriwe ni Chelsea na Leeds. Nta kibazo. Chelsea bona ibitsindo bibiri ariko Leeds iravyishura bagira bati turatugabane wanse bimeneke. Kwaje ni ubundi ndabisyo niyo yarindiriwe. Niyo yarindiriwe saa 3:30. Usumba bamenyereza babiri umwese ko irondera kuguma muri project wiwe. Ubivuze neza bariko barironderanye. None tuturamana Newcastle. Ariko aratemba agenda sha. Niki cyatumye Patrick Chelsea itakaza amanota ku munsi w'ejo? Nibaza ko ikintu ca mbere kuri Chelsea muri kano kanya nivyo ni equipe nziza, ni equipe ifise uburyo bwiza bwo gukina uravye abakinyi baba bafise mu kibuga hagati ku ruhande rwa Rosenior no mugubona ko ari ibintu byinshi umaze gutangura kubaka kandi bigakora cyane mu nkino zabo. Nk'ijoro ryakeye nk'akarorero uyu mugabo yitwa Rosenior yarafise mu kibuga bamwe mu bakinyi bari banitezwe kandi kuza gutangura hafi abakinyi beza b'iyi equipe uretse Ashapongo gusa yari mu kibuga mu kibanza cyakabaye kirimo mu defenseur mwiza yitwa Wesley Fofana. Ahandi abandi bakinyi hafi bose n'abakinyi beza equipe ya Chelsea ifise mu bibanza byabo kuko nuwo Fofana no mukinyi aja gufatishwa nyene muri defense centrale yi equipe ariko muri rusangi Ashapongo canke se umugabo yitwa noneho ni Ashapongo nyene niwe yakabaye mu bakinyi bari disponible yakina muri kino kibanza cyo mugabo yitwa nako kino kibanza nyene yakinyemo. Yari yatanguje umugabo witwa Trevor Sharoba aratanguza Ashapongo muri defense centrale. Ku ruhande rw'iburyo atanguza Marugusto nk'umukinyi mwiza nabonye equipe ya Chelsea bifise inyuma ya Reece James ariko kana natanguza umugabo witwa Marc Cucurella nawe era hari nk'umukinyi mwiza ku ruhande rw'ibumoso hagati mu kibuga bakinyi babiri bakina bazibire ya umugabo witwa Moses Caicedo n'umugabo witwa Andre Santos hanyuma kuri nimero 10 umugabo witwa Cole Palmer waraba mu busatirizi yari Enzo eri Estevao hanyuma kandi kuri nimero 9 yari umukinyi yitwa Estevao. Bwa mbere na mbere wumvirije urutonde rwa rutonde vy'ukuri rugaragaza Chelsea nziza ya equipe wavuga ngo byanka bikunda niyo equipe nziza ya Chelsea iri mu kibuga hagati na cyane ku bakinyi beza equipe ya Chelsea bifise ariko kandi sinzi impamvu Enzo Maresca agomba kwihutisha Enzo Fernandez ko kuja gusatira kandi ari umukinyi wo hagati ni Rosenior nako Rosenior umurantunga agomba kwihutisha kuja gusatira kwa Enzo Fernandez kandi asanzwe ari umukinyi wo hagati hakugomba kumukinisha nkuko nabonye umugabo witwa Luis Enrique akoresha umugabo witwa Fabian Ruiz ukabona yuko no mukinyi wo hagati ariko akinasatira cyane mugabo kandi badashobora guca bamwegurira urubanza gose go kuja gusatira nyuma kibagira kuja gufasha aba defenseur biwe. Iki rero cyo gukinisha Enzo Fernandez ku ruhande agakina na cyane ku ruhande rw'ibubamfu cari kimwe mu bintu vyagaragara ngo mu gihe umugwi wa Leeds United woshobora guca mu ruhande rwa Cucurella biraza kugorana ko uyu mugabo ashobora kuja kubona backup yoroshe na cyane ko Moses Caicedo we yari yamukinishije yisunga uruhande rwa Estevao ndetse n'umugabo witwa Marugusto. Hanyuma equipe ya Chelsea ubwa mbere na mbere binjiye mu rukino neza na cyane ko bari bafise abakinyi beshi bakina basatira na cyane ko uravye Marugusto n'umukinya satira uravye Marc Cucurella n'umukinya satira cyane waraba Enzo Fernandez we nivyo vyiwe waraba Cole Palmer ukaraba Estevao n'abakinyi bafise izo style zo gusatira ariko kandi ukagira n'umukinyi mu nimero 9 mwiza yitwa Joe Pedro umukinyi na wasatira mu buryo budasanzwe. Abakinyi ramaze kubagira bamufasha cyane mu byo gusatira baranamufasha baba ku buryo bwishi bwo gutsinda birangira banarose ibitsindo bigira kuri 2 kuko ku munota 24 w'urukino umugabo witwa Joe Pedro yatsinze igitsindo kuri pass ya Cole Palmer ariko kandi ku munota 58 w'urukino equipe ya Chelsea za kubona penalty ku ikosa rya Cole umugabo witwa yakorewe Pedro Cole Palmer za kuvyaza umusaratsi ya penalty wigera 18 mu nkino nako mu nkino nkamaze gukina mu bitsindo bigera kuri 45 aruka gutsinda yuzuza penalty zigera ku 18 sindi equipe ya Chelsea. Amaze kurata penalty ni umwami wo gutera za penalty. Ubwo rero ikintu ca mbere cyabaye cyose biva kuri confidence equipe ibigufitiye nawo bawifitiye muri rusange. Ikintu ca mbere cyabaye
nuko Chelsea bamaze kuronka ino ntsinzi haciye hatangura kubamwe akantu kukumva ko match basa n'abamaze kuyiheza. Ni navyo Rosenior yagarutse ko aravuga ngo nivyo ndagombowe ariko ndababajwe nivyo twakinye match nziza ubwa mbere na mbere, ariko hari ibintu bitagenze neza mu kibuga kuri rwa rugero rw'uko umukinnyi wa Chelsea atangura kumva ngo match nayitsinze. Ese match itsinda gute minota 60 ya mbere y'urukino? Ibi rero nk'ikintu ca mbere cabonetse nuko Chelsea batanguye kwijajazwa n'ivyo bamaze gukora mu nkino za mbere nako muri rusangi mu rukino hagati. Batangura kubona ko match bayitsinze mu gihe bariko bakina na equipe yitwa Leeds United iyo iri kwigwana no kurokoka mu bibanza byayisanzwe irimo. Bavuga ngo byanka bikunda twatsinzwe ibitsinda bibiri ariko byanka bikunda turagerageza n'ubundi turondera ukuntu dushobora gutsinda ibitsindo. Baza kuronka penalty, equipe ya Leeds United ibyazo umusaruro iyo penalty ronka igitsindo ca mbere, nibwo umumenyereza ataramara kubona ivyapfuye ngo abikosore. Equipe ya Chelsea nyuma gato ku minota 73 w'urukino bakora amakosa muri defense. Umugwi wa Leeds United utsinda igitsindo ca kabiri no musitwa Noah Okafor. Ni nabwo umumenyereza yashatangura kurondera ukuntu atangura gusubiriza ibintu, azana ngo yitwa Sosthene mu kibanza ca Ashiapo ngo yariko agaragaza uburuhe ndetse no kudashobora kuba stable kwa kundi yari yatanguye mu kibuga mu minota ya mbere y'urukino. Azana Wesley Fofana kugira ngo afashe ndetse ananjiriza na Ronaldo Rusore gusatiriza gwa Liam Delap kugira ngo arabe yiko byo shobora kuboneka, ariko biza kurangira attack ivuyemo. Bagerageje kuba ku buryo bwinshi bwo gutsinda, bagerageza gutera amashuti mu izamu rya equipe ya Leeds United ubwo banateye nk'amashuti agera ku 8, ariko biranka n'ubundi izamu rya Leeds United biza kurangira shoot on target zine zabonetse, zibiri zinjiye ku ruhande rwa Chelsea. Iyi equipe itari yubatse uburyo bwinshi bwo gutsinda ibyaza umusaruro. Equipe occasion zibiri gusa itora ibitsina imbere ya Chelsea. Ubwanjeje ku bwanje umbaje ngo ikintu cabuze ahanini babuze wa mutima wa equipe ganyanti guma yumva ngo iminota 90 itarahera nta nsinzi tuba turaronka. Mbuyamba gutsindwa canke kuba wonganya na equipe ya Leeds nivyo bibandanya bitwereka ko Chelsea n'ubundi projet yabatakira hinduka nubwo hinje mu menyereza mushasha. Projet za Chelsea nizo kurindira kuko ni nko kuteragira imivyaro y'imikaratusi urindiriye ko ntiwocuyike bakukanya uriko uraraba kwa Chelsea. Ni equipe ubona hazamwe abamenyereza bari mu myaka imwe canke se basomba gatabo bakinyi kugira ngo bakurane batahurane urabona ko ari ibintu byo bisaba patience. Vyanse bikunze mu mutima w'umufana wa Chelsea. Kubera iki uriko uraraba Chelsea yatanguye mu kibuga eske baba bafite imyaka ingahe? N'abakinyi bakiri bato naba Andres Santos je gusa kono yapanze liste ku mugoroba n'ibyanshimishije. Aravye Stevawo mushize kuri kote dasanzwe kinako wi kote burya ni no Stevawo yamukinishije kuri kote yamukirije kuri Cote d'Ivoire byatanze umusaruro bakina na Barcelona kuri Cote d'Ivoire kote gauche yakinye kuri Cote d'Ivoire. Apana muri build up match uko yagenze Patrick muri indani ahubwo yahavuye asa naho umenga ariko akirisha abasatirizi ari ama transition yagiye ko ama transition agenda bagenda bahinduranya hagati ya Estevao na Kore, umwe ubona agomba kwinjira hagati undi agaruka ku ruhande, ubundi akavugana no witwa Enzo Fernandez akamenya nk'uwinjira hagati gato, Andrew Santos akaja ku ruhande rumwe, hanyuma Estevao akamera nk'uwinjirira hagati, bagenda bahinduranya buhoro. Ari navyo vyatumye Andrew Santos yisanga ikibuga hafi ya Chelsea yakigezemo. Je ndiko ndaraba uburyo yabakinishije Estevao mushize ku ruhande rumwe, Cole Palmer ntabwo ari karakina nk'umu wing, osi wakinishije aba double Casere Moise Caicedo na André Santos, Enzo Fernandez. Nivyo izo permutation zigenda ziraba muri build up y'umukino, ariko wibuke ko na Joao Pedro ari baba numero 9 nabo bagomba kugarukamo hagati kuronderamo imipira. Ibitsindo bibiri babibonye, ariko tuvyemeranye yuko Chelsea byanse bikunze Chelsea biragaragaza ko hari abakinyi hariho ikintu buze muri defense. Ko nivyo bitsindo bibiri babasinze, kimwe ni penalty sibyo Yakoze na Caicedo
kozwe na Kaisedo ubona ko nawe nyene aza umupira ariko ni muri turi ko kwihangana kuba ataba kurimo kandi nawe iyo myaka iracari mike antukafsi nibaza ko ari myinshi ni 23 24 hanyuma ariko kandi waraba n'igitsindo ca kafu yaje babasindiye ko ca kabiri biragaragaza manque de maturité muri defense y'ino equipe ya Chelsea ni equipe nziza vraiment ariko namba uburyo bwo kwankesa ibitsindo bibiri wasinze bibiri barabigomboye je kuri kote ya Patrick ndavyumva umuntu ashaka kurasha match hakiri kare ariko Chelsea twaribonye batangura gusinda bibiri nayo ikazi kabigomboye none Chelsea tariregiriye muri 90 minutes bro biba bigoye sindiko ndabona Chelsea iri compact kuva ku munota wa mbere gushika kwa nyuma eida irabitsinda bakabigombora canke bakayizindukira nayo ikazi kabigombora ukibaza iyo manque de concentration mu gice kingana gutya c'umukino ni gice ca mbere canke ni gice ca kabiri ukumva yuko hari ikintu kiba kibuze maturité muri Rosenior ntayiriyo ariko kandi na maturité mu bakinyi ba Chelsea jimbona atayibihari kuko umukinyi akuze gusumba abandi seki n'uyu muzamu imyaka 28 Robert Sanchez uyundi ubona amugwa mu ntege mu myaka ni Adarabioka sivyo muga nawe sino mukinyi ngende kwa ko ari experience yo kuri bench no mu bitaro gusumba mu kibuga waraba Palmer waraba nk'ubu Palmer yari gitsinde yahujije pe iriya occasion sinzi ko mu bati kugira ngo vraiment kugira ngo Palmer ndatsinda igitsinda ari atukiri kurusyo Patrick nakamurungikiye arakikausha Patrick ngira usanga tagatoye unashe turiko nakamurungikiye arakikausha ati kugira ngo urabe uburyo ki umuntu ashaka guhusha igitsinda akuriya ni bya bindi uvuga eida so katazi gutsinda ariko ni bya bindi burya igitsindo cinjira gishaka muri football bwana mbuyamba iyo utavyaza umusaruro uburyo uronse mu adversaire akavyaza umusaruro buryo aronse uhura n'ibibazo hanini burya twagarutse uburyo equipe zihindagurika imisi yose zamaziro nka resultat zihindagurikanye sivyo ariko ndaraba ava match byari byavuzwe ko kore Paloma ashaka gusatira cibo bafu ehida canke iburyo Enzo Fernandez akamukinisha muzi inyuma y'umusatirizi like nimero 10 kandi twarabonye uno musore Enzo Fernandez hari uburyo iyo qualité offensive ayifise mugabo kandi ni n'umukinyi mu gihe kipe ikeneye neza hagati mu kibuga defensive mashobora guha ivaga iyo rezenda mugabo agendura buryo batondetse no munsi twisanze ahubwo kore Palmer ari gukina nka role y'umu nimero 10 sivyo hari ibintu bigoye gusigura uburyo kwifoto yagihushije nta n'iyindi rora zikurutiye nibyo mu mpande wo mushirayo ariko ni mwiza ari umwana ifoto zirabesha si basi nka nyine umenga ntibyo pfa bibayeho ushije gihusha ku ruhande ifoto yanyu mwayo umupira waciye hejuru nako baro yaciye hejuru baro yakubise yarari ku metero imwe n'inusu imbere y'izamu sivyo yari mwiza uravyizi transition z'abakinyi uburyo kipe itagira ishusho iri kirakina abakinyi baguma bahindagwa nivyo n'indi rimwe nari wibonye wo kwibaza ngo nuguhindura ico no kwita uburyo bwo kurondera izo resultat mugabo mu gihe usanze equipe yo ifise stabilité yitonze iragutsinda Chelsea bayite mvango bayikubise no montada kandi garaje kuraba ni turi bubi biharurire muri remplacement yagize w'igitiro cha Leeds United cyo gombashije ku minota 50 wa 70 wa 34 igitiro cha yari mu minota ya 64 gutwi aho ica kabiri shinjiye mu icambere cha Leeds United kije ku minota 37 na 73 ugeje kuraba nka Chelsea impinduka yabo ya mbere bakoze bayikoze ku minota 56 equipe yari gifise iyo stability mugabo Estevao yavuye ku minota 64 hinjira Pedro Neto sivyo inyuma gutsinda igitsindo impinduka yakoze niyo kuzana Fofana agakuramwo Ashepon
mu nyuma kuri Andre Santos ku munota 79 equipe yamaze kuyigombora imva ngo yamudira ava mu bintu byo kugwiza abakinyi ba defender avuga ati kandonye igitoro cya gatatu mugano wundi no equipe yo ya Leeds United nabo bagabanya basatirizi binjiza abakinyi bagati mu kigo babuza Chelsea gukina vya bintu byabo hagati mu kibuga kuko ni migwi Chelsea iminsi yose uyikundiye ko bakina ibintu byabo hagati mu kibuga sivyo ukunze ko partnership ya Cole Palmer ishobora kuba ndetse na Enzo equipe bigushije kuko ni mu migwi afisa umusatirizi mwiza yo wa Pedro Moindre geste ikosa muri defense ashaka kugira iki ashaka kuvugeza umusaruro rero muri make jewe nabonye Chelsea itabaye consistency mu buryo baronse mu gutsinda kandi ivyo bihanwa nande ntago bino no muhagarika Chelsea no mumenyereza umadivesera gukosora uravye nk'igitsindo ca Noah Okafor ca kabiri ca Leeds United habaye gusekana kwa defense habura stability muri defense ya Chelsea muri equipiration no mupira biheri pass no Okafor kuri action mu gabitwa Lucas Mecha bisobanura ngo zino nibyo nanye mvugeje ndavuga ati Man U Chelsea ni equipe no musi peu importe inkino bomara batsinda muga ya stability barayigumanya Rosenior meme no mu nkina maze afise equipe ihindagurika muri resultat ihindagurika no muri 11 atondeka mu kibuga ivyo rero navyo bizogurana ko uronkizo zitazamaho kuri no migwi ibirondera zone yo nako place yo guma muri Premier League kandi wabona nka Leeds United yafatiranye uburyo Tottenham Hotspur yatsinzwe bo bidogira muri class nuko vyagenze kuri equipe ya Chelsea na equipe ya Leeds no kurindira journée 27 equipe ya Chelsea iraza kwitwara gute nako reka ndakubwire ko Valentine Vibes izobera